notre espoir dans l'avenir et notre conviction qu'aucune force ne peut vaincre un peuple. Icyizere dufite cyo muri kazoza hamwe n'icyo twemera nuko atanga uvu na zimwe zonesha abanyagihugu bashaka kwidegemvya kandi bazi ico bakora. Uno munsi abarundi bariko bahangana bonyene n'intwaro y'igikenye ibategeka guhitamwo hagati yo gufungwa be no kwicwa, ugutotezwa be no kunyagwa, uguhunga be n'agasuzuguro. Ivyo byose bikaba amakunga arorera atacyo biyabwiye nk'uko vyama. Amakunga arumva kandi buri gihe amajambo avugwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu ahamagarira ukwica abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe na leta. Icambere gitera intambara mu gihugu n'akarenganyo. Urenganije abene gihugu bategerezwa ko kwivuna. Igihugu ni icabene gihugu, ivy'igihugu ni ivy'abene gihugu. Urenganije umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Nico gituma atanumwe yigeze yagiriza abene gihugu bafashe umuheto bakaja ku rugamba. Ivyo vyose turaza gusubira kuvyumviriza vyose Ndayishimiye amenyesheje. Ahejeje kuvuga ivyo umugambwe MSD n'urongoye Alexis Nduhije na wavuze amajambo akomeye cane kuvyoba bigiye kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse arahamagariye abarundi kwishira hamwe kugira ngo bivaneko intwaro y'agahotoro ya CNDD-FDD iriko irica abantu amakungu arebera. Turaza kumwumviriza Alexis Nduhije ivyo ashikirije ndetse n'ingingo ikomeye cane mu mugambwe wiwe boba abahejeje gufata. Kumwe n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi turaza kugenda tuzumviriza ingingo imwe imwe n'amakuru tuba twagutohoreje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru babahinga mu gutoza amakuru yanyegejwe y'amakuru abatareka aravugwa nga mu gihugu cacu. Turatohoza kugira tubashitse ko ibiba biriko biravugwa na cane cane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu n'umutekano wabo. Ivyo Ndayishimiye Varisito yagarutseho ubwo yariko arasozera indwi yahari umugwanyi bibandanije gukurura impari ndetse no kutavuga rumwe biriko biravugwa yuko Ndayishimiye yoba ariko arahamagarira agwaruka gumbonera kure kwica abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo byose turaza kuvyumviriza muri ano makuru ndetse n'imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD n'abayirongoye ico bavuga kuri ayo majambo ya Ndayishimiye Varisito. Tuza no gusubira twumvirize ivyo bigiye gushika inyuma y'ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito vyo guhamagarira abantu cane ugwaruka rw'imbonera kure rw'umugambwe uri ku butegetsi kwivuna uwo wese atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD ngo vyoba bigiye gusubira guteza intambara ikomeye cane ndetse n'ubwicanyi butagira akagero ngaha mu Burundi, na cane cane yuko gwaruka rw'imbonera kure rwama ruvugwaho amabi akomeye cane, guhohotera abanyagihugu, ndetse bikavugwa yuko ngo ari umugwi w'inkorabara nkuko oni ifata ugwaruka rw'imbonera kure, ndetse ikaba yaranasavye kenshi yuko gwaruka guhagarikwa. Benshi bakaba rero bari barindiriye ko ku ntwaro ya Ndayishimiye Varisito ugwaruka rw'imbonera kure rushobora kwambugwa uburenganzira bwo gukora ibikorwa vyabajejwe umutekano kandi ari abasivile basanzwe, ariko bikaboneka yuko Ndayishimiye iyo ngingo yaragiye kuyifata ngo bamwe mu bategetsi muri CNDD-FDD bakamwankira, ndetse bikavugwa yuko ingingo zose ziriko zirafatwa mu mugambwe Ndayishimiye Varisito inyinshi ataruhare ariko arazigiramwo, ndetse bikavugwa yuko ngo ariko arakoreshwa n'abandi bategetsi b'ibihangange mu gihugu, ndetse ngo bikaboneka yuko atari we atwaye ahubwo afise abamutwariye. Ivyo byose kumwe n'ibindi byose twabyegeranyije turabishira hamwe, muraza kuvyumviriza muri ano makuru. Ariko mbere yuko tuyatangura nido byayo, reka mbanza ndagusabe gufyonda subscribe kuri wewe utarayifyonda. Nimba rero ukoresha ururimi rw'igifaransa uraraba handitse s'abonner, hari ibara ritukura ufyonde ko, naho kuri wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko, igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka.
ndahaye ikaze kuri wewe utwumviriza ushobora kuba uri ngaha mu Burundi canke se uri mu bihugu vy'ababanyi aho bibiryane no ngaha ku mugabane wa Afrika abari ku migabane y'amakungu namwe mwese ndakengurutse cane muri ano makuru. Ndatevye rero reka twumvirize ano makuru yihuta cane. Turumviriza Ndayishimiye kungena hamagariye ugwaruka rw'imbonera kure ndetse n'abari mu mugambi CNDD-FDD kwivuna wese agaragaje yuko adafise ivyumviro kumwe nabo, ndetse tuze no kumviriza Alexis Nduhije aserukira umugambwe MSD akamenyesha yuko rero ngo leta ya Gitega igiye guhura n'akaga. Vyose turaza kuvyumviriza muri ano makuru nabiguteguriye. Reka rero hano makuru yacu tuyatangure, ariko ndakwibutsa yuko kutarafyonda sabone wabanza kayifyonda ko maze igihe cyose dushize ko amakuru nk'aya tojwe neza ukarajura mu mbere bayaronka, na cane ko atandi namwe zo kwigira uronka amakuru mwene nk'aya tojwe neza kandi yakorewe amatoza n'abamenyesha amakuru b'abahanga mu vyo gutara amakuru. Tukaba rero tugwaye ikaze cane uwe mu mwanya wacu. Reka twumvirize, turatangurira kuri huyo aserukira canke se umukuru w'umugambwe MSD, ndetse tuze no kumviriza Ndayishimiye Varisito amajambo akomeye cane yashikirije ubwo yariko asaba imbonera kure kwivuna umwasi. Notre espoir dans l'avenir et notre conviction qu'aucune force ne peut vaincre un peuple. Icyizere dufite cyo muri kazoza hamwe n'icyo twemera nuko atanguvu na zimwe zonesha abanyagihugu bashaka kwidegemvya kandi bazi ico bakora. Uno munsi abarundi bariko bahangana bonyene n'intwaro y'igikenye ibategeka guhitamwo hagati yo gufungwa be no kwicwa, ugutotezwa be no kunyagwa, uguhunga be n'agasuzuguro. Ibyo byose bikaba amakunga arorera atacyo biyabwiye nk'uko vyama. Amakunga arumva kandi buri gihe amajambo avugwa n'abategetsi bo hejuru mu gihugu ahamagarira ukwica abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe na leta. Mu gusongera isibe no kugira ishavu ry'abanyagihugu rinigigwe mu menshi, intwaro ya CNDD-FDD ikirunga ikimbonera kure gukora amabi, aho rero ivyo zikabikora atanababibona ngo babivuge bagihari. Ibimenyesha amakuru vyarabujijwe kuvuga, vyongera biratotezwa. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yarangajwe ku nguvu. Eklezia Katolika nayo iranumishwa kugira yemere ibitemegwa. Barundi namwe banywanyi w'umugambwe MSD turafise twese ubuzima duhuriyeko, turafise kahise duhuriyeko twese. Ico duhuriyeko twese n'akarenganyo twakorewe, akarenganyo gahagaze ku kubura abavyeyi, ku kubura umwana, umuvukanyi, muvyarawe, muramwawe, uwo mwicaranye ku ntebe y'ishure, umugenzi, inshuti, umubanyi, un camarade d'école, un ami, une connaissance, un voisin. Au MSD, nous ne sommes pas de ceux qui demandent à la communauté internationale de faire ce qu'elle doit faire. Nous ne sommes pas non plus muri MSD ntituri mu basaba amakungu ko yokora ico yarakwiye gukora. Ntituri kandi mu bavuga yuko abanyafrika babwirizwa kwitorera umuti ku bibazo vyabo. Eka ntituri no mu bazokwibutsa ababanyi ico bajejwe. Ahubwo turi mu bababwira mwebwe abarundi gutsinda ubwoba kugira muhangane n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nuguhaguruka tukagwanira agateka kacu nico kizotuma amakungu yikangura akatwumviriza. Nuguhaguruka kwacu kuzobwira Afrika, ni nuguhaguruka kwacu kandi kuzotuma ababanyi bacu bumva. Ndahamagariye rero abarundi bose kwitaho ineza y'igihugu cabo. Hari ibikorwa mu buryo bugaragara n'ibikorwa mu buryo budashoka bugaragara. Kugwanira ineza y'u Burundi nico cizere cyo kubaho, nibwo buzima. Que nos voisins vont entendre. J'appelle donc tous les Burundais à la résistance, même discrète, parce qu'elle est notre survie, elle est notre. Icambere gitera intambara mu gihugu n'akarenganyo. Urenganije abene gihugu bategerezwa ko kwivuna. Igihugu ni cy'abene gihugu, ivy'igihugu ni vy'abene gihugu. Urenganije umwene gihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Nico gituma atanumwe yigeze yagiriza abene gihugu bafashe umuheto bakaja ku rugamba. Aha rero casaba indongozi mu vyumve, indongozi z'igihugu. Umwitwarariko wa mbere nuwo gutunganiriza abene gihugu. Indongozi yose ahiri hose, amabanga yose ijejwe imenye yuko iri kwikorera abene gihugu ari ukubatunganiriza.
atabatunganirije naho barafise uburenganzira bwo kumwikurako. Icya kabiri gituma haba umudugararo mu gihugu ni kwigungira ko itunga ry'igihugu. Nico gituma inzego nshasha zigiyeho twavuze tuti dutegerezwa gukora nk'abavyeyi dushinge leta mvyeyi. Leta itunganiriza bene gihugu itunga ryabo, ntihagire uzosubira kwigungira ko itunga ry'igihugu. Hajya hariho ibibabaje mu gihugu, iyo ukibayemo ukamengura umunyamahanga birababaje cyane, birababaje. Nta kintu kibabaza nk'umuntu yokubwira ati ritunga ni rwawe hanyuma akarirya ubona ataco uri buvuge. Nico gituma kwigungira ko ivy'igihugu ari icyaha gikomeye cyane, mbere je novyita ko ari ukumenja. Nico gituma rero nagomba gukebura indongozi zame zibizi ko kizira kurenganya, ko kizira kwigungira ko itunga ry'abene gihugu. Nimwagira ikibazo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ndabwire turabavukanye twicare hamwe tugitorera umuti dushize mu nyamahanga biba binaniranye. Nubwa mbere twagize amatora atunganye muri iki gihugu kubera iki nta munyamahanga yarijemwo. Igihe cyose muzorondera umunyamahanga kubinjirira mu bintu byanyu muze mumenye yuko mutazopfa mushitse ku nyishu itomoye kuko muba mumugururiye kugira ngo nawe nyene aronkemwo akamanyi kiwe. None mu Burundi nta turyoshe umunyamahanga ashaka, none wo muhamagaye ntubumugururiye. Reka ndabere ikintu kimwe, amasezerano yo guhagarika ingwano burundu twayakoze turi abarundi gusa, abanyamahanga baratangara. Uwo munsi twicaranye twebwe ku ruhande rwacu twari batatu, ku ruhande rwa leta bari batatu nyene. Yari twebwe, yari sogokuru yigiriye, yari Rajabu na jewe. Ku ruhande rwa leta yari Domisiano na Ambroise Niyonsaba na Terasi Sinunguruza. Hanyuma baraganira bakuru twandika twe na Terasi Sinunguruza, twandika ibyo bariko barumvikana. Duhejeje batatugira bati genda rero mutwandikira amasezerano. Twicaranye twavuze tuti ntidukora amasezerano akaja mu ngiro kuko na yacu tuvyandike twese twize droit ko twize droit rero ntitugire article ingingo idashobora kuja mu ngiro. Hanyuma turaheza ayo masezerano, tuyahejeje turashira abakuru ba shefu tukisoma murabe. Jeshiriwi waje ati ni mahwi, na ubundi ashiriye uwiwe ati ni mahwi. Aho baca barahura bose bati amasezerano turayarose. Duca dushira abahuza twe bashiriye saa 4 turicara kugira bazana ayo masezerano ngo tuyasinye. Ndababwiye ntituyakaze saa 4 yasinywe mw'ijoro, barase kubigarukana baravyicara ko tukabaza kuti none ko twebwe twahejeje kumvikana abo bandi babifise n'inyungu izihe ntibabizane dusinye. Niho hari umuntu yatwiriye akabanga ati none ivyo baba mwabishizemo ati mwe wese burya ariko ararondera akantu kiwe. Hariho bavuga ati ntegereza kuronka ingabo zizoja guhagararira amasezerano bari barihemberwa na ONU. Uwundi akavuga ati nanje nzobikiye. Bagaca baharira rero bamara umunsi wose twebwe abarundi twahejeje. None gahe aha abarundi muzosubira kuja kurondera amakungu ngo abariya batorera umuti ikibazo cyabo. Jewe narose akarorero ngako, akarorero nako rero twarubatse umutekano turawubaka neza. Hanyuma rero intwaro ikiza mu bisanzwe ifise ahivugira ahihagarara kuko utagira ingabo ntacyo uba ushoboye.